Nshuti namwe bagenzi kaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mugira mushikirizwe mu rurimi rw'ikirundi. Leta y'u Burundi iriyamiriza icegeranyo catanzwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU gishikirizwa inama nkuru y'umutekano y'ishirahamwe ONU kuwa 2023 uku kwezi. Icegeranyo kivuga ko kubiko biraba mu Burundi. Philippe Nzobonariba umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi yemeza ko ico cegeranyo kirimwo ibinyoma kikagira n'ivyo cagiriza bamwe mu ndongozi nkuru z'igihugu. Le gouvernement du Burundi voudrait rappeler à son excellence monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Leta y'u Burundi irashaka guhamagara nyakubahwa icegera gikuru ca ONU ko wakoze icegeranyo Jamal Benoma ko leta y'u Burundi itemera ivyo yashikirije. Nashobora rero no gutanga icegeranyo c'ivyo yakoze kuvyerekeye Burundi. Icegeranyo yakoze kirimwo ibinyoma kandi bituma urutoki abantu bakomakomeye muri Republika y'u Burundi akarorero nk'ikiringo ca kane c'umukuru w'igihugu itumvikana kuko gushika uyu munsi nta cegeranyo ca ONU cakozwe kuvyerekeye ikiringo ca gatatu cavuzwe n'abatemera ico kiringo. Jamal Benoma yashikirije rero gituma abikora aguma yibutsa ku masezerano y'Arusha ku mahoro n'umutekano vyerekeye Burundi yuko vyashizwe mu ngiro mu nzego zose z'i Burundi. Leta y'u Burundi igiriye ko kuvuga ko ishimitse kuri ivyo ingingo y'163 ya 2026 ukwezi kw'indwi mu 1962 yemeza Burundi ko iri mu bihugu bigize ishirahamwe ONU kandi Burundi bufise uburenganzira nk'ibindi vyerekeye uwo muryango wa ONU. Kuri ico ikibazo cavuzwe mu vyerekeye ibwirizwa shingiro vyega Burundi bwonyene kiretse ko hoba hariho ingingo y'inama nkuru y'umutekano ya ONU ivuga neza kangahe ibiringo abakuru b'ibihugu bari muri uwo muryango wa ONU gutwaramwo ibihugu vyose bikazobikurikirana. Leta y'u Burundi irashaka kwibutsa ko inama ijejwe umutekano izanye amategeko abwirizwa gukurikizwa na bose n'amareta yose agize ONU yuko gufatira ingingo uyu ukareka uyundi itegerezwa guhagarika nyimba iyo nama nkuru y'umutekano igomba kuyubahiriza. ONU itegerezwa gufata leta y'u Burundi nk'igihugu cigenga co kimwe nk'amareta yose agizwe uwo muryango wa ONU. Dans les circonstances où l'on souhaite qu'une telle résolution soit mise en application, l'ONU devrait considérer le Burundi comme un État souverain au même titre que ses autres membres et le traiter en tant que tel. Yari Philippe Nzobonariba umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi. Umugambwe CNDD-FDD urasaba ushimitse kwibwiriza shingiro ry'u Burundi ryohinyanyugwa. Mu rubanza uwo mugambwe wagiriye abaserukira ibihugu vyawo mu Burundi mu ndwi iheze mu ntara ya Gitega, umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Evariste Ndayishimiye yaravyemanze. Avuga ko ihinyanyugwa ry'ingingo zimwe zikenewe kandi atawe vyotera ubwoba. Tumukurikire asubiramwo mu rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. En réalité, le parti CNDD-FDD estime que personne ne devrait s'inquiéter. Mu bisanzwe umugambo CNDD-FDD uyumvira ko ata muntu yogira amakenga kuvyerekeye ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro. Ubwa mbere iryo hinyanyugwa ryasabwe n'abanyamigambwe mu mwaka wa 2013 mu biganiro vyabereye mu ntara ya Kayanza. Ico cyumviro kirashimangirwa mu biganiro hagati y'abarundi n'abakuru b'imigambwe kandi ni igikorwa gitegerezwa kuba ku mugaragaro. Uretse ko ivyifuzo vyatanzwe mu migwi yose y'abarundi yabajijwe muri ivyo biganiro hagati y'abarundi haba hagati mu gihugu canke mu mahanga bitegerezwa gushirwamwo harimwo n'ingingo z'ibwirizwa shingiro ry'igihugu c'u Burundi zitegerezwa gusubirwamo kugira zijane n'igihe tugezemwo. Eka n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ko igikumu na cyane cyane amategeko ajanye no kwinjira ku Burundi mu ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. C'est l'intégration régionale au sein de la communauté est-africaine. Ko nta gitangaje kubona umugambwe CNDD-FDD uvuga ko ugiye guhindura ibwirizwa shingiro kuko bavyifuje kuva kera bikabata ku amazi. Vital Nshimirimana arongoye Urunani Fosk aramenyesha ko bitari bikwiye kubasamaza kuko n'ubu bagihanzwe n'amabi akogwa nabo batwara Uburundi. Tumukurikire. Byo mu nyamabanga wa CNDD-FDD yarayavuze ku vyerekeye guhindura ibizwa shingiro nta kintu gishasha na kimwe tuwumvamwo kuko kuva mu mwaka wa 2013 Petero Nkurunziza yatanguye kurondera ngene yoshikira ingingo cya gatatu yacanguye kurondera yuko yohindura ibwizwa shingiro
ibyo nta kindi cyabimubujije atari uko abanyagihugu bose bahagurutse na cyane cyane amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki hamwe n'iyindi iharanira amategeko hamwe n'ubwigenge bw'abarundi hanyuma kandi byagiye gupfa cyane cyane igihe umugambwe CNDD-FDD wabura ijwi rimwe kugira ngo ushobore gutoza ibyo bwirizwa shingiro. Uno munsi rero iyi ntwaro ya Petero Nkurunziza iriko yikinga mu kiza mu gihe yomoye abanyagihugu n'imigwi itandukanye igwanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro kugira ngo rero bacashobora gusenyura inkingi igihugu cy'u Burundi cyicayeko. Hanyuma uno munsi rero ikidutangaza gusumba ibindi nabo bantu bita abanyepolitike babona hafi y'ikirenge cyabo, abantu bemeye kujya mu nzego batatowemwo kandi inzego zitemewe n'abarundi, uno munsi aribo bariko baraherekeza umugambi atakindi uzoserukirako atari ukubata nk'akanuka, kandi ivyo kahise ko Burundi kama kabitweretse ntibiteba kwiyerekana. Rero uno munsi vyerekeye gusubiramwo ibwirizwa shingiro wanashaka ni kimwe mu bidusamaza, kuko abarundi kiduhanze nuko hotoga umuti ku makuba ku kiza kiri mu gihugu, ikiza cyatanguriwe no guhonyanga amategeko y'u Burundi hanyuma kikabyara ugutosekaza agateka kazina muntu hamwe no kudahana ibyaha. Uyo yari Vital Nshimiyimana arongoye Unani Fosk. Igikorwa ca CVA cyo kurondera ibinogo birimo ibisigarira by'amagufa y'abagiye barasiga ubuzima mu magume yagiye araca mu Burundi ku bwa Siyansi w'Amana ngo nticari bwagire gukogwa kuko ngo uyo mugwi hari byinshi utarakwiza bijanye n'itunganywa ryawo nk'uko bitegekanywa n'amasezerano y'Arusha, cane cane irivuga ko hazoza abahinga batanu b'abazungu bo gufasha muri ico gikorwa, nabo ngo ntibaraza. Siyansi w'Amana ati hazohava habaho ukwitiranya ibinogo hagira ivyo bita ivyo muri 72 kandi ari ivyo 93. Karavyumvise yuko ujya mugujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira witwa ko watanguye ibikorwa, ariko murazi ingene ujya mugowajeho n'amategeko awugenga ntivyigeze bihurizwa ko n'abanyapolitike bisunze amasezerano y'Arusha abitegekanye. Icyo ni gisokoro ca mbere umuntu yotora. Bwa kabiri, naho wosoma ayo mategeko yashizweho atamwumvikana wa politiki ubaye, ibitegekanijwe kugira ngo uwo mugwi utangura akazi ni bike cyane bimaze kuboneka. Biravugamo ko hariho abahinga batanu mvamakungu bategereza kuza kuwufasha kugira ngo barabe ko akazi gakora wisunze ubuhinga busabwa, na cyane cyane barabe ko ako kazi bagakora guhengamira ku ruhande canke ku rundi. Ubwo ivyo vyose ntibiraba. Aho ndaguhaye akarorero, hariho abajejwe kugira amatohoza migwi bita y'abanketeri itegerezwa kushigwaho mu ntara no mu makomune. Ivyo vyose nta na kimwe kirabaho kuko nta buryo urya mu gufise. Murabajije rero muti iki gikorwa cyo gutoranura ibinogo vyahambwemwo abarundi bishwe mu myaka itandukanye Burundi bumaze buza buraca mu magume, muti cyari cyo gihe nkuko narimejeje kubivuga, si cyo gihe. Kira noneho twongeye kuri ivyo bisokoro narimaze kuvuga, hariho igihambaye ubu. Ivyo bikorwa by'uwo mugwi biriko biba mu gihugu kiri mu magume, aho ubutegetsi buriho butizigiwe n'igice kinini cy'abarundi, butizigiwe n'amakungu. Arico gituma ibikorwa by'uwo mugwi wagiyeho hatisunzwe amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro, hatumvikanye abanyapolitike nk'uko vyari vyasabwe mu masezerano y'Arusha. Nabo barundi rero batizigiye intwaro yiri ubu ntibashobora kuwizigira. Iyo ni intambamyi nyamukuru yindi. Ikindi nuko hari abarundi bahunze, muri abo
hariho abo kwerekanye ibi canke n'ibiriya, hari abanyapolitike bari hanze mbere n'abari ngaha ntugire barabibazwa bose. Ari naco gituma rero turavye uwo mugwi ngene waje, turavye amategeko awugenga, turavye ivyasabwa kugira ukore hisunzwe ubuhinga, hisunzwe kudahengamira hana hari, turavye ibihe Uburundi burimwo vy'amagume vyatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, tugasha dusanga rero ubutegetsi buriho ubu ntibwizigiwe. Ingorane nyamukuru ivuka hose nuko ivyo bikorwa bishobora gukorwa muri mu ntumbero CNDD-FDD yonyene ishaka. Mbere twagize n'Imana, umwe mu bahinga mu batanze iganiro batungwa nayo Aloyize yaravuze ati hariho nyambari mu ntara ya hehe ababonye ivyo bisigarira batangura kurira ngo babone abana bacu bahambweho 1993. Ubundi bwoko nabwo ngo ahubwo bose aba 1993 ngo nabi wacu 72. Ivyo vyose rero vyerekana ko iki gihe abarundi batizigiraniye kubera intwaro iriho ubu. Mu gusozera ano makuru, abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bari mu muhari w'abaskuti bari kumwe n'abagenzi babo bo mu gihugu c'u Rwanda barahimbarije hamwe umunsi mpuzamakungu w'ivuka ry'umuvukanyi wabo Baden Powell mu mpera z'indwi yaheze. Ico gikorwa kikaba cakozwe no mu ntumbero yo kwibuka abaskuti b'abarundi bahitanywe n'injyane ziri mu Burundi zaturutse ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Inkuru tubaza umugenzi wacu Hodrega Ndikumwami. Abaskuti b'abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bafatikanije n'abaskuti bo mu Rwanda bahimbarije hamwe umunsi mpuzamakungu w'ivuka ry'umuvunyi w'abaskuti Baden Powell. Uyu munsi mukuru ukaba watanguye n'urugendo rw'abahuje bose bava aho bita Sonatibe baja kuri kaminuza bita IPRC. Umviriza umuyobozi atwara abaskuti bose bo mu Rwanda atubwira icivugo cy'uyu mwaka n'ivyo bakoze mu ndwi ihariwe abaskuti. Amatsiko y'uyu mwaka twatwisemo yuko twayita abaskuti turangiza inshingano zacu twiteganyiriza ejo hazaza. Kuko turabizi ko hari abarundi b'abaskuti bari mu Rwanda cyane cyane ko n'umwaka ushize twagiye kubasura mu nkambi ya Mahama, ni naho twasojeje icyumweru cya giskuti. Icyambere nuko bashaka kwihangana mu ngorane barimo, icya kabiri ni ukugira ngo bateze ubuskuti imbere aho bari babukomeze, kuko ubuskuti ari kimwe mu ntwaro bakwitwaza kugira ngo ubuzima budakomeza kubakarira aho bari mu nkambi. Umwe mu baskuti bo mu Rwanda yigeze gukorera umuhari mu Burundi abona ko nawe woba uri ahantu hose ku isi ushobora kurangura ibikorwa vyiza abaskuti bakora, agasaba ugwaruka rw'abarundi ruri mu Rwanda kurangura inshingano z'ubuskuti aho ruherereye hose. Nkuko tuvuga ko scoutisme était mouvement navo ko ari mondial, ntakuba gusa yuko nimba yarakora igiskuti Burundi nta mpamvu yuko yakomeza ari gukomeza igiskuti, aho umuskuti abaho buri gihe aho ariho hose akomeza ari umuskuti. Rero gihe cyo nabakangurira nuko bareba ahantu hafi yaho batuye bakajyageza kugenda bakajya bareba ahantu n'amagrupe hafi yaho nawe bakomeze muri iyo angre yo gukomeza igiskuti. Naco gikorwa abaskuti b'abarundi bari kumwe n'abaskuti bo mu Rwanda bagize mu kwibuka ivuka rya Baden Powell kikaba cakozwe hariyo ugwaruka rwari mu muhari w'abaskuti mu Burundi rwahitanywe n'ikiza c'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, hakaba n'abandi bagifunzwe. Gutyo bagasaba ishirahamwe ry'abaskuti ryo mu Burundi ASB kuronderera abaskuti bafunzwe kuronswa abacamanza bazobaburanira, gutyo bakava mu busho bafungiwemo. Akamonotera ishirahamwe ry'abaskuti mu Burundi ASB, ishirahamwe ry'abaskuti rirakwiye gufata iya mbere mu kwitaho abaskuti no gukurikirana ibibazo vyabo. Abenshi barapfuye, abenshi barafunzwe, abenshi n'ibimuga, abenshi bari mu bihugu bitandukanye, ariko ubuzima bw'abaskuti b'abarundi ntibagira gikurikirana. Ariko nkanje akamono atera ASB, nashaka nsabe ASB yuko abantu bari mu ivyo bihe ASB baba hafi, ndetse abenshi ikanabashakira abashingwa manza bakabona kuva mu ivyo bihe bibi barimo. Urwaruko rw'abarundi ruri mu gihugu c'u Rwanda rukaba rwaryohewe nuko rwahimbaje umunsi mpuzamakungu w'umuvunyi w'abaskuti Baden Powell, rukaba rwaniyemeje gusaba ishirahamwe ry'abaskuti bo mu Rwanda kubaronsa aho ruzohorera rurangurira ibikorwa vy'abaskuti. Ni kuri no nkuru dusohoreje ko amakuru yacu, murakoze cyane ko namwe dukurikiye naho utaha.